turamutse duhiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru ku kikogwa cerekeye raporo ya ONU ku Burundi yashikirijwe n'umugwi ujejwe kugwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu, gufata abantu bunyamaswa, gutoteza abantu muri rusangi, ivy'agatakazi na muco bita comité de l'ONU mu Gifaransa contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Ni mumamvuye kuri raporo cyo twita raporo periodique tugeze ko mu Burundi 2023 aho u Burundi bwaraye butanguje igikogwa cyo kurondera inyishu two kwitwa recommandation kugira ubundi bushobore kwiregura. Rero no ndamenyesha yuko ishyamba rishoto dusanzwe duhagarariye muri no saha ryaritavye ihanane vyumviro itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 vyatume ko n'ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu iterambere dakumira itariki 11 kubatwara amashirahamwe adahinzwe politiki société civile kucerekeye kurondera no kwitegurira iraporo y'umugwi wa ONU uje kugwanya ihohoterwa muntu n'andi mayikomoka ko mu majambo make raporo twayisomye urakimbere yaje ijya ni imbere yanje nayisomye ndetse n'ingishu na raporo contre raporo bw'ubucumuri cyatanze namwe turayifise n'amarekomandation Uburundi bwasabwe ko bukorera ko nabwiye yuko iyi raporo ibirimwo hamwe n'ivyo akarorero twe turemeranya yuko siretereka simvuze leta twemeranya yuko hari abacamanza bataye umurongo handavyemeza hari abacamanza bamwe n'aba magistrat procureur bataye umurongo bagenda bagapfungira abantu busa bakacimanza ngo ndagondira ivyo batwagirije muri raporo bona leta cekora kuri kora kigoro ko kubarekura nako tuvuga rero nkabo babonetse nico badusaba bagaca bahanwa kugira ngo ntagire kumujyamwe ari tukisha bekesho rabihakana ngasinze impamvu ntibikene ko bahakana harimo aba page batwononera bafungira abantu bamuhese nkane njira yashashirayo bariho mugase bose mugaba harimo bamwe cyo mucumve nitwo bihakana kata poje bariho biri muri raporo bafungira abantu imisi renze imisi ndwi y'amategeko agafunga umuntu atawusha na procureur ijo nitwo hari yuko hari abantu no munsi mu bacamanza bagi bituri oya birimo ngaha nitwo hari yuko ari abantu mu gihugu bakomeye bakora ibyaha hotera umuntu ntibigere bahanwa ivyo byo twagiriza nk'intero yarasho mwabonye intero twage tubatanga twage turarekana ahantu abantu bafunzwe batagira batafise barejejwe twage turekana abantu bafunzwe baramaze umunyororo bafungiye ubusa mukuru atanze ikigongwe umwaka uheze abantu baceho kurekura abo mukuru yahaye ikigongwe baca birira inoti bakayikora abandi ico marabonye yuko twakivuze ni kuvuga babikoze barahari nicyo turagishima n'umuse haci sinzi ko mubizi ubu hariho cyo bitwa campagne mu Gifaransa yaba ikira mu mutungane mu maparike yose kuva tubishikirije bari ko barekugwa abantu bose bazi ko bamaze umunyororo bejejwe bari ku kingoce kateganyo n'utuntu duto ndabonye ko bari ko barekugwa bego ko nabishikirije nabwo yuko no munsi twari kwavuze igihumbi none ubu bamaze kurenga igihumbi mu gihugu cyose ariko barekugwa nawe bari bahawe ingoco mukuru gihugu bari bagumijwe ubu bari kubarekugwa beshi baje kurekugwa nko kurumva nico kutugishima gusa mushikiranganje ubutungane yacagenda shikirwa n'abantu bibihangange kubera bidakogwa ko kubera umuprokire yafunze umuntu yivye by'igihugu umuntu nawe usanga ari mwishirahamwe afisa bakomakomeye inyishu bahaye umuntu akomeye ko atungaza bene gihugu cyamukura ngo turashima twumvise wa muprokirere abujumbura twavugira cyo nashira kivuga iyo ni intambwe reko twagisemereye twavuga yuko yakuwe n'umushikanje ubutungane kubera yari yavugiye abantu yari yafashe umuntu amufunga yivye ibintu by'igihugu ishame rya leta amazi abana igihugu batakironka amazi acara mukura mu kazi mwana bamubwiye yuko inkuru nshaze dufise twarasemereye kandi twumve twandikanye n'icyo mukuru gihugu bamusubije mu kazi